Ndaramukije mwese muri kurankurikirana aho ngabwanya mu kuvyekeye ubwenge. Hano kwisi hari ubwenge butandukanye abantu bakako ubuzima bwabo. Mugana ashaka kuvuga namwe ubwo bwenge bwose bw'isi cyangwa bw'abantu ntibushobora gutuma umuntu abahuza bw'amahirwe kiretse ubwenge bw'Imana. Ubwenge bw'Imana niki? Abantu bashaka kubaza ikibazo mbega ubwenge bw'Imana niki? Ubwenge bw'Imana n'ubushobozi bw'Imana butuma dukora ibintu byo umwanya wo kandi ukuntu uko. Ubwenge bw'Imana buduha gutahura imigambi y'Imana n'icokogwa kuri twebwe cyangwa kuri bagenzi bacu. Ubwenge bw'Imana busambura, ubwenge bw'Imana burubaka. Ahantu hose ubonye gusambura nta bwenge bw'Imana buri aho hantu. Igihe cyose ubwenge bw'Imana ntibuza buje gusambura, buza buje kubaka. Rero ubwenge bw'Imana nibwo bwubaka ibikwerekeye byose. Umuntu yironkeye ubwenge bw'Imana aba yironkeye amahoro masa. Ubwenge bw'Imana bukurongora mu nzira y'amahirwe imisi yose. Ubugenderamo ntigerananirwa mu buzima. Ubwenge bw'Imana burazigama ubufise, burarongora intambuko z'ubugendana, kandi ubwenge bw'Imana nibwo burongora intambuko zacu ku munsi kuko nitara rimurikira ibirenge byacu. Nuko wironkera ubwenge bw'Imana, nuko ugendera mu bwenge bw'Imana. Ushaka kurema ubuzima rongorwa n'ubwenge bw'Imana. Ushaka kubaka ibintu bihoraho rongorwa n'ubwenge bw'Imana. Gendera mu bwenge bw'Imana. Ubwenge bw'Imana buzoguha gufata ingingo zo mu mwanya wo kandi ingingo zibereye. Ubwenge bw'Imana ntibuzokurongorera ahantu hatariho. Imisi yose ubwenge bw'Imana buzokurongorera mu migambi y'Imana kubikwerekeye byose. Nuko bironkera ubwenge warahezagiwe ubwubwe neza.